Mbwira ikigabane cyose uzi muri Matayo n'umurongo tubwire ngene havuga. Tubwire muri Zaburi umurongo umwe wabuze iyo twumve. Sinasigo. Aikimuhimbara bimubyagaze byiwe kandi byagaze byiwe nibyashira ku mutima ku murango no mwijyo. Yego. Hama imboso ziracitse. Ashe no musi ndatangura gute mvuge ati haleluya cye hamina reka ntangure uko namenyere 1 2 rimwe kabiri manoti promoter remetre kadese mu mazi ko nzanabaze n'intege bitandukanye no musi refse background kaje uko muraba inyuma n'impande zanje hari abantu baberewe sara nuko tutambaye kumwe ariko turi bamwe rero navuze mvuge haleluya cyanke ndekoro no musi naje mu rushengero ndi kumwe n'abavukanyi bene data inyuma ya kamera ndiko ndabonayo Jadine Smith arafite the super cameraman nibaje n'umusi afise kamera murazi ko rero twama tugendana buri musi no musi rero sinobishisha amajambo menshi naje kuraba abakozi b'Imana sinzi ko abakozi b'Imana cyane kibaraza kutubarira byinshi biberekeye ariko ko biri ko turaza kubiyaga bro VIP fresh meze neza kado yes ashim amen biraza ngo n'umusiyenda baramutsa dada ndamukanye ngo igenda kora muse mvuga mbwira ingene mvuga yes ashim okay yes ashim amen nanjye chamvuga Zena ingene nza kuvuga biraza ngo ariko biri kose ndazi nishawa birameze neza cyane so no musi rero naje kubatembera gutembera ino shengero sinzi ko ari shengero cyangwa ikorare kubera ko no musi afise igikorwa gikomeye cyane avuze tereka tumanze tuyage mbere ko baje kuri icyo gikorwa mubona ko afise background nziza inyuma n'abantu baberewe neza cyane kandi cameraman ndibaza ntubarye umuharo uberekane neza bose inyuma baberewe neza cyane hama bro tutaraja kure nashaka mbaje kuki mwambaye uko mwese mwambaye ibise. Okay, en fait, tugomba kubwira bariko baradukurikirana kuri television. Juste tuberewe bifite intumbero. Tusanzwe dufite concert. Tugomba go presenter mu minota mike cyane iri imbere. Nico gituma mona twambaye uko nguko twese twaberewe vya grave. Ego, bisugura ko mugiye kwigwa cy'Imana. Of course tugiye kugwaca Imana kandi urabona ko twambaye nk'ab'Imana nyene. Dada muri Matayo havuga gute? Muri Matayo havuga gute? Mbwira ikigabane cyose uzi muri Matayo n'umurongo tubwire ngene havuga. Elieza no musiki kwa chimano na ni Israel no musiki kwa chimano na gihava kigenda neza cyane. Okay, en fait ndamwunganiye uvuze urumva muri Matayo yatubwiye Matayo ni watubwiye igice kivuga igice shireka nako nyene ariko Matayo bisanzwe bivanye no kungena ibikorwa tugomba gukora ari vy'urukundo ahubwo iyo tubwira ati muri Yohana juste twacha tukubwira ngene bimeze ariko muri Matayo naho so ntaco reka genda kubaza ikibazo reka mbaze sister wanje sister reka ndakubaza akabazo kavuga nkuko ugiye kwigisha ijambo ry'Imana sibyo gomba wigisha ugwaruka sibyo bose ndabona nagwaruka umurongo wohera kugira ngo ugwaruka rubone guhindukira n'uwo Zaburi ku murongo wa mbere havuga ngo igice cya mbere hahigwa batagendera ku nama z'ababi baticana n'abacokoranye ariko iyo uhimbara biri mu byagezwe by'uhoraho kandi byagezwe by'iwe nibyo ashira ku mutima ku murango no mwijoro nibaza ko nogarukiriza ngaho nyine aho gwaruka rukaca ruhinduka rugatangura uko ibikorwa by'Imana Elieze no mubajije byinshi reka nawe ngiye ko nongenda kwaza uko nabajeriye reka tuvyite kimwe ku kindi no musi mugiye kuyoka c'Imana igikorwa c'Imana kuki mwateguye no concert mufise intumbero nyabaki urumva intumbero dufise ni intumbero kugira ngo dukwize ubutumwa ndetse mu bantu bose hajya mu gisagara cyane kugira ngo bamenye umukiza bamwe bihana ibyaha byabo bamwe bihana ibyaha byabo Elieze inako ntuze Israel ndakunda kubitiranya na Elieze Israel ndashaka utubwire ikino gikorane mwateguye uno munsi muzoba ndaya mugikorana n'ahandi canke kizobera ngaha nyene mwagiteguriye ku Musenyi. Okay, mu bisanzwe intumbero yi groupe basanzwe bayizi batayizi nabo bayita The Brave Worship Team no kuvuga ngo intumbero dufise no kukwiza ubutumwa gushika kumera y'isi juste gushika isi yose tuyizunguruke nimba turi hano ku Musenyi ejo tuzoba turi muri Amerika turi mu Rwanda tube hose ariko bwa mbere bwobwo bacumugana mu Kirundi ngo nta wacumvye yabwiye uheri wanyu rero tuhereye aha tuzozunguruka hirya no hino no kuvuga ngo intumbero yacu no gushikana ubutumwa kure gushika hashoboka hariho hose birumvikana nk'umuntu rero abakeneye ndiko ndavuga nk'umuntu akeneye ko
muja kumuririmbira mu rusengero kanaka canke muja mu gikorane ciwe kanaka ashobora kubaronka guterera? Okay, ushobora guca kuri Facebook yacu ukandika The Brave Worship Team. Turafise na konte ya WhatsApp. Turafise ko unayitanga no ya WhatsApp. Hama turafise n'urubuga rwa YouTube wandika The Brave Worship Team uca tubona. No kuvuga ngo kene kuturondera kuri WhatsApp urashobora kurondera kuri 61 368 422 canke 61 amajana 368 amajana 422 uca tukwakira tukayaga. Yesu turiwe turagorana bariko madukurikirana amashara kuca musoma ino nomero avuze muribona hano hasi mushira kubarondera kugira ngo mubandikire mubakoreshe mu bitaramo bigiye bitandukanye muca mubandikira ku ino nomero muri ko murabona ibintu bikaca bigenda neza cyane. Boss ndafise ibintu byinshi numva no babaza ariko kanya nuko menga kariko karaturega ndafise ibintu byinshi numva no babaza mwatubwiye ku bintu bijaye no gwaruka mushaka nko kuvuga ijambo ry'Imana kugwaruka ingene umurongo mwokoresha kugira ngo gwaruka ruhinduke. Nkunze kumva Bibiliya ngo ni gitabo kirimo ibintu byose nubwo ivyakahise n'ibyo muri kubu sivyo? Tuvuge rero tugomba twigishe rero ku bintu bijaye n'iterambere kugira twiteze imbere. Umurongo wo kwisunga muri Bibiliya nuwe? Imirongo two kwisunga muri Bibiliya bijanye n'iterambere ni myinshi cyane nizigira ko bariko baradukurikirana barasanzwe basoma Bibiliya kuko tubabwiye kesha abantu turakunda kubabwira ugasanga ntavyo bakurikiza ariko bagomba kubiraba musazi turi muri organisation yo gutera imbere bazotwegere tuzobibabwira turi kumwe. Ahama rero nk'ikibazo cyanyuma nugiye ko ndababaza nk'ubu ukeneye nk'akajambo kamwe wobwira bariko baradukurikirana kugira ngo bagasigarane n'inkaka. Okay, ruvete abantu bakurikirane YouTube yacu baje kuri YouTube yacu bakurikirane hirya no hino kuri Facebook kuri WhatsApp ibintu canke bace kuri iyi televiziyo yose barashobora kuzobona ibikorwa vyacu. So rero abantu bose bamenye neza yuko twe twiteguye atangorane nimwe tuzoba tuhari atangorane bazotubona. Ndiko nabona n'amamoto uno musa ajari mesi bisigura ko mwipanze aje kugira ngo muce mwurira muce mwerekeza ku gikorwa c'Imana. Reka tubashimire cyane ko mwemiye kuza imbere ya kamera za Manoti TV. Merci beaucoup. Data kajambo kanyuma uvugira imbere ya Manoti TV nawe. Bazodukenera bazoturondera ku yo nimero nyene babahereje ngaho nyene. Murakoze ibindi turabisubira hanyuma. Kamera manashara kwegera ino. Tubwire muri Zaburi umurongo umwe wabuze iyo twumve. Sinasigo. Wakunze Manoti TV no musi ndabona ndavumbuye isengero muri Zaburi ngombwira muri Zaburi ikigabanuzi n'umurongo tubare tumwe. Zaburi wa mbere ku murongo wa mbere havuga ngo hahirwa umuntu atagenda mu nama z'abantu adahagarara mu nda z'abanyabyaha aticarana n'abacokoranye ariko imuhimbara mu byagaze byiwe kandi ibyagaze byiwe nibyo ashyira ku mutima ku murango no mu ijyo hama imboso ziracitse akibyumva. Okay, reka tugende bakunze Manoti TV barirutse baranze kandi bavugiye ingo so reka ndabashimira cyane ko mwenye kutugukirana kuva ku mwanya mwadutanye guca kuri no mwanya cyo reko nemene kamera ni Manoti promoter Rometka da ceremony behind kamera nzama ndivyo ndashaka kubona ndashaka kubona cameraman fise musura fite ni Jaden Swift rafite super cameraman yini ba Manoti TV uzo kwigana iyi noti azofungwa turakunda mugira amanota n'amanoti Imana bahetse nkiko dukora ikigwa c'Imana turakunda cyane.